Jewe Miss Burundi ya 2025 vraiment ahubwo kuba bisuye no kuba dushimira Imana kuko nabonye 2024 atabyigeze biba sinzi ikibazo cyaje cyahabaye hanyuma ya 2025 je ndayibona neza gusa abaje barabe bacishemo na gatonya kuko abo uyu mwaka nikibazo je sinabishimiye batandukanye n'abiyindi myaka iheze nukuri je novuga gute nukwibaze bararaba ego Miss ego turazi ko bisaba ubwenge ariko n'ubwiza navyo nyene birakenewe nzobazira muvyuke nimubishiremo inziga ariko nzomera nka Neri munyaruzi bani mubivuge ariko ntimubishiremo inzigo ariko kandi mubishiremo urukundo oya sinzigo rega nubundi Neri ivyo bari kwavuga ntanziga bari kwabishama ariko ahubwo arabatera intege 2026 baze bijukire basi ibintu vya rezo muri iyi Miss Burundi 2025 uravye muri demi finale niwe muntu bakuyemo ukavuga ati uyu muntu kweri yamerita gupasa niwe muntu nawe yapashije ukavuga ati uyu muntu wapi ntiyabimerita. Hello guys, murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire abwira ati mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabayikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyi mushikizwa na Joe Omario kuri Yaga Tech TV ndakwibutsa kugira subscribe kugira tubandanye twubaka umuryango munini. Nkuko mubibona rero imbere yanyu nakiriye Kesia murabizi ko duriko gukorana ikiganiro kirakundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye bivanye n'amajambo yakivuzwemwo shikira abantu yuko bo kwibanira n'abatama ngo atangorane ngo gikuru ngo n'urukundo. Kesia umeze gute festo? Meze neza. Amakuru yawe rero uramutse abakunzi ba Yaga Tech TV ndabaramukije mwese aho muherereye hose. Kumenga uyu munsi none uri pose Carmen none ushakanze Sara oya basi benshi baronye gusara nturage benshi baronye amajambo wavuze avuga ko biri kose uyu musto aya mashushe ya marisho oya hari umwanya wo guhora je nk'izisamba mpotse cyabona sinzara nisi saa sita baba gutumire ko hariya ndababwire bagohe uraza kuriya ndariya. Kiki muri iyi minsi hari ibintu biriko biraba bijanye na Miss Burundi. Miss Burundi ikiraba wewe muri rusangi uyibona gute Miss Burundi ya 2025? Jewe Miss Burundi ya 2025 vraiment ahubwo kuba bisuye no kuba dushimira Imana kuko nabonye 2024 atabyigeze biba sinzi ikibazo cyaje cyahabaye hanyuma ya 2025 je ndayibona neza gusa abaje wapi gute nibaza sivuga basi ntiwojija umuntu basi kwasa ariko nabo baze baragerageza basi barabe bacishemo na gatonya kuko abo uyu mwaka nikibazo je sinabishimiye batandukanye n'abiyindi myaka iheze sinzi ivyo bako bararabu batandukanye none la beauté bwiza basi ngo ngwiki nta bwiza bafise bajya bakobwa simvuze ngo ntabwo bafise barabufise ariko harimwo abandi nyene banegrija nawe uravye ukavuga ati oya kandi tuzi ko Miss baraba ubwenge ubwiza navyo nyene biba birimo kuko Miss nyene n'umuntu nyene tuba twese duhababukiye kubona bo bari ico batisunga ko muri ivyo niki batara uyu mwaka mbona mwengo bote ntibayishizemo sinzi iyo bari baravye ubwenge amaso sinzi ariko araraba baravye ubwenge ariko nta bwiza bigeze baraba. Umuntu wese arafise ubwenge gusa biravana n'ivyo batanze bo ama projet bajya bakobwa si beza kwereke hari abo bakuyemo ndababara hande agakobwa kanyoheye ewana bakitwa Jennifer
umukobwa yari mwiza sinzi gituma bamukuye. Ne projet warayumvirije? Je sinabikurikiranye cyane ariko basi novuga gute. None ko n'ubundi ni bake bazirangura ama projet baba bavuze. Ni bake benshi nyene novuga gute. Biherera kuri stage. Biherera hajya nyene. Ni bake bazirangura. Jere mbona basi bofuma nyene bashiraho nyene ako kantu nyene kubwiza nyene bavuga ati yaradomina abandi. Wewe bishira mu pourcentage ku bwawe uri nko muri jiri. Umva pourcentage z'ubwiza zogira zoba ari zingahe hamiza projet zikaba zingahe? Nka 80%. Za projet nazo kuko n'ubundi ni bake bazirangura. Wogira nka 50. Abo uyu mwaka rero nabo ca wiruka. Oya nukuri vraiment tuvuganye ukuri basha mugere mwihweze bajya 10 basigaye. Oya vraiment ego gusa harimwo abasesuka beza naho ntiturabibona gusa hariho abantu bakuyemwo nanje ndababara ndavuga ati mana yaba je basinatora bajya ivyo vyama projet tukavyihoza kuko n'ubundi ni bake babirangura. Iconya je ni cawe kuko je mbona bajya bigema ari beza kandi cyane. Ngira ni kubera baba bateye ama makeup baca bahinduka. Niwe warababonye ata makeup. Gusa hari abona nabonye ata makeup bafise vraiment ni beza. Gusa si cane. Urisubiriye. Oya si cane nakubwiye ni beza gusa si cane. Ariko ubwiza nta birenze. Nta birenze. Hama kintu kijanye na promotion. Iyi Miss Burundi woni ifise promotion. Urabona yuko ubona ifise inguvu zikwiye nkuko zategerezwa kuba ziri. Jewe ndibuka mengo hari 2018 barayigize. Byaba bishushe no kuri televiziyo baravyerekana. 17 bavyerekana mu masaha ku mugoroba canke mu makuru. Ya samoya ashana nicaye ndiko ndaraba ko biza kugenda. None ubu sinzi ni bake bavyitayeho cane. Amarezo sosio yoyo ubona bipostinga cyane? Si cane ni bamwe nyene. None biva kuki kubona Miss Burundi itari kiravugwa cyane mu gihugu kandi ari higanwa riri hejuru niriganwa riri hejuru mu gihugu. Jewe co novuga gute ubu benshi ntibakibiha umwanya kubera ko urana ko mu yindi myaka bagenda barakurikirana babatora rero kazabona haraje umwaka umwe ewana biranumwe ntibisuye no kuvugwa beje naye naravyibagiye yo ntabona byafisha ati bagenda biyandikisha se kumenya ko hari bya Miss Burundi ka tugivise mu Burundi. Umva barabaye dessus nyene ntibakibinezererewe ntibakifitiye igishika. Ni wibaze ko bishobora kuba biva no ku bantu bavyorganiza ko bashaka kuorganiza nabi. Bazikare kare bavuga ati turajya mu Miss ko ari mwiza ibintu nk'ivyo benshi ivyo baraba. Ariko ubu babona babarazanya abantu naje bavundurutse bavuga ati turabizi ni yare. Ntibabita ku mwanya. Hama ku nguvu za promotion. Aba bantu barimo barategura iyi Miss Burundi ujye barimo barabishiramo inguvu. Nta nguvu ya danje. Gusa ntavyonzi ariko jewe uko ndabibona si cane gose. Jewe kuri pare yanje na jewe ndabanenga gose kuko uravye nta media bariko barakorana ngo nk'umu Miss nk'umukandida bakorana ikiganiro ingene abona ibiringo biragenda cyane nk'abantu batsinze nko muri quart de finale ntibashobora kubayagisha. Hari interview nimwe urabona y'umukandida abariko baravugana n'ikinyamakuru. Oya ahubwo ngira abagendi iyo vyabereye cageraga kamera nyene byonyene ngo hari ibikwa Miss Burundi. Ariko nibaza yuko biba bikwiye kurenga ngaha ntibabaha ibiganiro cane canke nibajya nyene batabibemerera ngirango maybe biri muri organisation
ubwo organisation ukuntu bikwiye kubimeze aba organisateur baba bakwiye gufata ati reka dukorane na bino binyamakuru bingana nkuko hama turabiha amakuru yose kandi biri kuri hit biri kuri hit barumva bakabirondera akaba aribo babirondera ubusanga ibinyamakuru biriko biratangaza inkuru za Miss Burundi aribo birondera iyo nkuru aribo bidugiye ruguru urumva bakarondera iyo nkuru akaba bayisohora bariko barabishiramwo wapi frame gusa ni barabe nyene bagerageze kuri aka kanyuma bashemwo effort turako vyogenda neza ama projet gerageje kuraba ama projet ya bamwe mu bakobwa bari muri Miss Burundi umva ama projet ameze gute umwana yaje tuzama projet je navyo nakurikira nimwe nako ndakubwira yuko ubu kera twagenda kuraba ubwiza projet ntimwumviriza none projet ayumvirije nawe mufasha iki nta kimufasha kuko ari gihe babikora canke ntibabikora n'ubwiza bwe bwo buca bugufasha ikiwe uraryohera ijisho nakimwe ariko haro n'abavuga ngo hari igihe bafata nk'abigeme baba Miss bo mu bihugu runaka bakabakompara abantu babonye umukobwa ari mwiza muri ico gihugu bikaca vyatira ingenzi yuko ngo ico gihugu ngo gifise abakobwa beza nubundi novuga Miss rega n'umuntu nyene aba mu Miss nyene umuntu abasesuka mwiza nyene abantu bose canke umuntu avuye hanze akaza avuga ati je ndashaka guhura na Miss wo mu Burundi bambwiye ko arenze none gasha uci utora wa muntu n'umuntu avuga ati ewe ubu ni wa mu Miss wanyu kibazo nenda kubaza mu Miss mwiza adakora ama projet hamwe no mu Miss no mu Miss muvuga ko atari mwiza akarangura ama projet noye Miss umva yotogwa mviza ndakubwire ikintu kimwe si uvuga ngo bajya beza bajya rega ahubwo bajya beza benshi hariho bamwe bazirangura kuko urumva ko baba bashaka nyene kuguma bari kuri page nyene bagume bavugwa kuko urumva rero sinovuga yuko ngo mubi ngwa bose barayarangura kandi watanguye kuvuga yuko ngo batayarangura n'ubundi none mana yanje navuze ati bose bashizemo effort hariho naho mushobora gutora mubi ugasanga ntayaranguwe byose vyungukiye ntupfuma basi bazana ubwo bwiza nyene mukazozama mutereka hajya bazaza kumuraba ni Miss Naka wo mu Burundi je mpora ndaba hari ibintu bahora bagira bakavuga ati Miss wa 2018 wo mu Burundi nguyu wo mu Rwanda ngo canke bijya bintu baravuga ati abana baba president beza ngaha mu Burundi bakabigira mpora ndabibona ama video babigira kuri basha kazona habayeho anabe yo gacu usanga tufate ni reka dufate wo muri Tanzania no mu Burundi ego abarundi ngira ntibasumba ubwiza abatanzania ntavyonze canke abatanzania abarundi barasumba ubwiza abatanzania aya abarundi kazi ni beza turi beza basha gose umvuga zona umutanzania ni umurundi ni B bose usanga bagiye kuri kubera basanze umutanzania ari mwiza bose bagiye kuri twe hariya n'umwe niwe yakomanse umwe birababaje ariko nibaza ko bipfira ku mbuga mu kubera mudakoresha imbuga wese uvuga ngo baba bazikoresha none bice bipfira he ivyo on ahubwo nta support y'ibintu vya réseaux sociaux baronka anagiye ko azobazwa na bijya bimenyesha makuru bijyanye ne novuga gute biba byitaye inkuru zabo ariko ibindi navyo biba ko batoye Miss basi biraheze ahubwo nyene koze hasi unyubutsibuye Miss ariko gutogwa Miss 2023 twaherukiwe atogwa nta n'ikindi kinyamakuru twasubiye kumubona mana yanje we je navuze ati none uyu muntu yagiye kandi ntiyabuze ivyo yakora yarabikora ariko ntiyaronka support ya basi yama TV aguma muhamagara ngo dukorane canke abimusaba urisuri ko atamurondeye akaba ari we yabagarako birashika nyimba yarabagaye ko nawe yaragize nabi
shobora gusanga ari tinya rezo sosio nta ubizi kuko je ni gute wowe utinya rezo sosio hamukaja mu bintu vy'ubumisi ahubwo rero abamutoye nibo bagize nabi ntibaravye ibintu vya rezo sosio vyiwe akoresha hama ikindi kuko ba Ange urababona ujya akora amavuta ni Ange akora amavuta yarigeze kuja muri Miss avuga cyane kuri TikTok ujya mana yanje sinzi akoresha ibintu vya réseaux sociaux cyane aho kubona batamutoje byaranamba baje bashika ikintu bazo baracita kuko kubona umuntu ngo yabaye mu Miss ntubona hajya bajya ba Miss wo mu Rwanda bajya ba Naomi raba n'ubu baracavuga no ku mapancarte baba bamanitse cyane gose kubera baguma bakoresha ibintu vya réseaux sociaux kugira ngo ntibibagigwe abino naho heruka bagiye kuja kuri Miss biba biheze TikTok ngira ntusa no kuraba ibaze abantu zenye na abajournaliste nabo sikibazo cabo ni kibazo c'ujya mu Miss kubera ko novuga gute wowe batakubonye ugira movement kuri réseaux sociaux baguma babona ibintu vya amafoto amavideo umva wo kwitaho gute cabireka je nibaza iko ashaka kubara na murondeye ntabemerere ntavyonzi birashoboka kuko ese ko kwagutinya nyene ngira izo sosi ariko jewe nta TikTok yewe ndabona yakoze cyane nta nivyo akora je sinza ahubwo nta emission nta TikTok yiwe turumva ngo yagize ibi nibi ariko twizera si kumuponda gusa nabubu nyiba mugiye muje ko mukoresha ibintu vya réseaux sociaux ntibiherere hajya gusa mu bikoresha cyane kuko birabafasha kumenyekana nyamba hari mu Miss je nkunda yigeze kubaho ni Miss Ngaruko Keri Ngaruko nubu aracavugwa je ndamubona aragira ama TikTok ibintu nyene nk'ibyo yaraje no ngaha turakorana ikiganiro araja ku ma TikTok ku ma Instagram arumva ndanamubwira ubwo congratulation bari kumuterera ivi oya ivyo vyivazo bireka zosubira garuke oya sha be ujyanda kubazi nta mu Miss asubira ko kabiri oya reka vyumva vyobaho yabibako nuko yaho abantu twogumije kuko abuye umwaka wapi Ngaruko ko yigenda mukeje cyane kuko Ngaruka arazi akamaro k'amarezo sociaux kandi n'inyuma yo kumenya akamaro k'amarezo sociaux ya nama projet yavuze yarashize mu bikorwa ujya wewe wa 2023 wajewe sinzi nyene bas projet wewe yarayikoze uramaze kuyumva na ibaze ni kuvuga umuntu aratari kuri rezo sociaux ahubwo neri natazora bavuga si wabishoboye nubwo azoza bavumbura neri kara kuba Miss kara nzobazira muvyuke nimubishiremo inziga ariko nzomera nka neri munyaruzi urumva nimubivuge ariko ntimubishiremo inzigo ariko kandi mubishiremo urukundo oya sinzigo rega nubundi neri byo bari kwavuga ntanziga bari kwabishama ariko ahubwo arabatera intege rero azuza aravuga no ku bintu by'aba Miss n'ukuri abivuge ko basi n'abazoja ko ego turabona 2025 biraheze basi 2026 baze bijukire basi ibintu bya réseaux sociaux ko bajya yashizeko ni bake mbona muntu uzeye ku marezo nimba arimwo muri bajya 10 yo bari nka ntuzeye Tanya nego Tanya niwe nkunda kubona hama ikindi impuzu ngo bari bambaye ziya mpuzu babashoneye uramaze kubona hariho ntuzenye ihora igira ibintu byo kwambara baba yitwa fashion inde ahora agira ibintu byo kwambara abantu baba modo urabona ndetse kubesha barambara impuzu nziza ariko bajya Miss baje sinzi umuntu yari yabambitse babambike neza makeup babasige makeup nziza bake kubonona ko ikindi ni impuzu bambika impuzu ziri ku size zabo nziza vraiment hari umukobwa wasanga wamengo nizo muri 1990 je narumiwe yo je nkijya naho nayi kuja muri Miss bari mpanda yambaye nayo nayi kwambara naho babwiye ati ndagena kwisoneshereza iwanje
bashobora rero bakosora amakosa ni menshi muri Miss Burundi. Muri Miss Burundi 2025 uravye muri demi finale niwe muntu bakuyemo ukavuga ati uyu muntu kweri yamerita gupasa, niwe muntu nawe yapashije ukavuga ati uyu muntu wapi ntiyabimerita? Jewe ndavye muri demi finale nukuri abantu bakuyemo nanje naricaye ndavuga ati mana nukuri je yabari jewe abantu sinabakuramo ahubwo bajya bashizemo nibo nokura kuko hayo sinzi benshi baramuvuzeko ndazi baramuvuzeko amakomantere menshi ariko ntibimuca intege nyimba abishoboye abigire gusa nyene umve nyene haya batamwishimiye witwa Tania Dikirundi giwe ntajonze ako ndazi nzi preno Tania ndanamufise ngaho mu telefone yararenganye ndababara ndavuga ati none basi bajya abandi bakuyemo bakuriye mwiki oya sindi umwana mubire kandi ndamubereke n'ukuri je kandi ndamubereke ndakunda kugira ama screenshot y'ibintu ariko ngira ndamubereka ukuntu asa namwe nyene mu ndabe ati none uyu muntu kwari byari bikwiriye abantu baturabire muturabire jewe ubwiza simba mbona yuko abantu tuba dukwiye kuburabira ku maso. Oya hariho nukuri je novuga gute nukwibaze bararaba ego Miss ego turazi ko bisaba ubwenge ariko n'ubwiza navyo nyene birakenewe. Nanje sindi mwiza basi uko ndi ndavyishimira ariko nawe haya abantu mvuga ati we oya bararengeje. Hayo rero uwo bakuyemwo wewe ndababara bagacaza gushiramwo urya narababaye bamwitwa Amandine nyine ndamubereke itwa Mugisha ibintu nyene vy'ikirundi vya Mugisha nyine ndamubereke murabe aka gakoko Mugisha esi Amandine murabe Amandine wanje waravuye murambabaza cyangwa nkubwira ko yamara abagenzi oya je sindanamuzi izina ry'Imana yo mwijuru sindanamuzi no Tania ntawonzi ariko ibintu bakoze sinzi yo bariko bararaba ufatira ku kino ne kuvuga yuko ari we yarakwiye gupasa urazi cambere ujurabe no mu bindi bihugu vyose ubwiza buraje imbere kandi sikuvuga rega uburi no mwiza nyene ukavuga projet yawe ariko nyene kubera bavuga ati ni mwiza barabitorera kuko navyo bizokwega abantu bazohurumbira bazuza ari benshi kukuraba. So jiri nibaza ko bumvise je nane mvugira kuri kote y'amamedia cyane kuko nta visibility ibintu bifise ni ibintu jewe bitangyoye ariko nibaze ko muri finale bizogenda neza. Rega nabo ntibavyitaye kubera ko bavuga ati none bajya abantu bako baratora basakurya twe tuzogera kuvuga iki nimushitayeho gezaho awuraza umwana atwika mwese mucana ko mwiruka ati twe nataduhamagara turizana none yes dukoranye ikiganiro kizana keke reka ndagushimire cyane ku kigoro wagize tugakorana. Ndabashimiye cyane mwese nako baradukurikirana namwe bw'abajire mu byumve twasuye twateye akamo muri Miss harabamwo na beauté si projet yonyene go projet urashobora gukwega abantu ariko n'ubwiza nabwo nyene bako bararaba n'uwikora ni bon uzura na hajya ahantu bariko ugiye kugura impuzu hajya mu maro Paris uzura abatipe beza basesuka nibusanga abakobwa bariko baragenda bagurira ariko wundi asa nk'ikinuze ntibaza ujya bafise abiwe ariko ugiye muri Paris ukabona mu boga mwiza ari muri magaze yiwe muri shop yiwe avuga ati reka nce hajya ahantu basi ndahirabisha ushobora kuhakura impuzu n'umugabo byose mwabyumvise kikereo ntabajamwe na kamwe agiye gusumana na kamwe umugabo azotwara keke ndamuririye basha mwakoze cyane kudukurikirana aho muri hose mwubawe keke thank you sana kuyiganiro dukoranye ndabashimiye cyane abakunzi ba Yaga Tech TV bye we love you. Bye.